Hari umusore w'Imakamba muri komine Kayogoro yitwa Eric aheruka gucikana. Amakuru atangwa na magazine Imbere avuga ko uwo musore yacikanye ariko ararangura amabanga mpuzabitsina. Eric ngo yoba yari yanyoye ibinini nkaburamubiri byo mu bwoko bwa Viagra. Kwiboosta n'ibinini nkaburamubiri kugwaruka vyo babigira ingaruka ngo twisuzume. Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyagako uyu munsi. Amahoro cane ni David nizere ko meze neza. Eric yaramenyekanye cane ku mbuga hwaniro yarazungurutse hose ibinyamakuru bimwanditseko. Umwanditsi wa Yagawe anegura ingendo yakurikiye yo gucira urubanza uwo musore. Ikibazo nuko yazize kutamenya amakuru ahagije ku vy'ubuzima ndoragitsina. Ariko aho siho tugira dutebe. Uno musi turibaza duti harya Eric yoba ariwe wa mbere yakoresheje ivyo binini mu gwaruka. Hamwe vyoba biri uko yoba ari sawa. Ariko rero tube turagaruka ku ngaruka zo gukoresha ivyo binini muri rusangi. Sildenafil na kanini kamenyekanye ku kazina k'ubuhizi ka Viagra. Na kanini kakozwe mu 1998 kavugwa ko vyinshi kakanakoreshwa gutandukanye. Benshi ariko nabakazi nka kanini ko kwemeza. Ako kanini kari mu mugwi w'ibinini bikoreshwa n'igitsina gabo bakagakoresha mu ntumbero yo kwisanzura bariko bararangura imibonano. Ni mu gihe ivyo binini bigenewe gufasha abagabo batagifise ubushobozi bwo kurangura amabanga yabubatse kubera ibihimba vyabo bigoyagoya. Muri rusangi baba ari abasaza. Ikinyamakuru Le Monde cyo mu Bufaransa candika ko 40% y'abakoresha Viagra ari abagabo bafise imyaka iri hagati ya 30 na 50 atakibazo nyamukuru cyo kurangura imibonano mpuzabitsina bafise. Gukoresha ivyo binini ku bakiri bato ni umutego udasanzwe mu gihe inkurikizi zitoroshe. Abahinga bavuga ko utanguye gufata ivyo binini akiri muto aheza kitakariza icizere ku bushobozi bwiwe. Ni hamwe yibaza ko adafasha uwo muti atacuye kwishoboza. Kimwe mu bituma umuntu afata iyo miti buri gihe ni nkuko amabaraba amareresi y'abarangura imibonano mpuzabitsina. Hari umwanditsi wa Yaga yagize ati aho bihendera bibaza ko umugabo amara umwanya nk'uwo basanzwe babona muri ayo masanamu. Uwo muti ukaba ufise n'ingaruka zitari nziza ziwukomokako. Aho harimwo nko kumeneka umutwe, ibizunguzungu, ushobora mbere ngo no gutera kubona nabi, amabara ukayabona uko atari, guhema nabi, umutima utera nabi kubera amaraso adafise umurindi umeze neza n'izindi. Ku rubuga X, Ines Kidasharira agira ati kunywa ibinini vy'inkabuzo mu gwaruka ni ibintu bitavugirwa habona, ngo vyinshi nibivugirwa mu ntamatama kandi bitari bike muri ivyo biba ari ububeshi. Ikindi ngo twomenya ko kurangura amabanga yabubatse atari higanwa. Muri make no kuhagabira. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Uburiro bugiye kugarukanwa muri kaminuza y'u Burundi. Vyatangajwe na François Havyarimana umushikiranganji w'indero aho yariko yishura ibibazo by'abashinga amateka kuri uyu wa 21 Myandagaro 2024. Ngo leta igiye gukorana n'abikorera utwabo kugira ngo hagarukanwe uburiro maze uburaro nabwo kongerekane muri kaminuza y'u Burundi. Umushikiranganje amenyesha ko leta idashobora kubafata mu mugongo ngo ibaraze yongera ibagaburire 100%. Nico gituma izokorana n'abigenga. Ngo niko bimeze mu bigo vy'inyamugerera, izege nibuhumuza. Kaminuza yafashije abanyeshuri kuronka inzu z'abigenga babamwo hama baziriha ku kabeyi katavuna. Icizere ko imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda yugururwa vuba gisa n'icyasubiye hasi. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu yagize ati haracari igikorwa kinini kugira imbibe zihuza Burundi n'u Rwanda zugururwe. Hari ku itariki 20 Myandagaro 2024. Yariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje aramutswa mu gice ca mbere c'umwaka turimo. Ivyo Albert Shingiro yabivuze ariko atanga umuco ku vyerekeye mubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Naho ivyo biruko inkuru ziheruka gutangwa kuri ico kibazo zasa naho zitanga icizere. Aha twovuga nk'igihe abashikiranganje b'imigenderanire n'amakungu bo mu bihugu bigize EAC bari bahuriye Zanzibar muri Tanzania mu matariki ya 6 gushika 8 y'ukwindwi guheze.
Ico gihe bahanye isango ryo kuzohura itariki 31 Gitugutu 2024 mu ntumbero yo kuyaga ku bibazo bibangamiye imigenderanire hagati y'ibihugu bigize uwo muryango. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru yasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.